Ngibi ibintu bitatu bituma umuntu atubahiriza isezerano canke isango bimwe twita rendez-vous. Naho usanga abenshi tuvuga ngo uburyo bwo kwiyunguruza bwagenze nabi, abandi ugasanga tuvuga ngo twacerejwe n'ibi, abandi ugasanga dufise impamvu nyinshi twireguza mu kuvuga yuko twashitse dutevye canke impamvu twacerewe canke impamvu tutashoboye kuboneka muri ico kibanza twari twahanyeho rendez-vous. Ariko abahinga bararavye basanga ibi bintu bitatu nivyo bintu bitatu nyamukuru bishobora gutuma umuntu acerwa kuri rendez-vous canke agasiba atakindi kintu kibayemo. Ego ingorane zishobora gushika ugasanga wabuze ingene wiyunguruza canke waguye muri embouteillage canke n'ahantu kure byasaba yuko uhagenda umwanya muremure, mugabo wicaye neza ukiyumvira ibi bintu aba bantu bavuze, ugerageje kubiraba no mu kibano aho ubaye canke n'abantu muhana rendez-vous, ushobora gusanga ukuntu akora ukuri. Igitangaje kuri iki kiganiro cose, ikintu ca gatatu kiraza kugutangaza cane kandi baza nawe ntaco waruzi. Ikaze kuri G4G. Nimba wisanze hano hantu uri mushasha, kora subscribe kugira ngo tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije, hanyuma tubandanye twigishanya ibintu n'ibindi, tubibutsa yuko ngahacako n'inkuru zimwe zimwe abantu bagiye bahura nazo mu buzima. Ikaze kuri G4G. Ikintu ca mbere rero gituma umuntu asiba rendez-vous canke acerwa kuri rendez-vous, ca mbere kandi no wakiraba nawe uzosanga arico ni kutubaha uwo mugiye guhura canke kutubaha umuntu bagiye guhura. Akenshi uzorabe iyo dufise abantu tugiye guhura nabo, tubanza kuraba ico batumariye mu buzima, tubanza kuraba akamaro kaza gutuma duhura. Dusanze umenga ntitwumwubaha, n'umuntu asanzwe, ni wa muntu wacu nyene, turashobora gucerwa tujya we ndaza kwimusigura ujya ndaza kwimubwira aza kuntahura. Mugabo uzorabe iyo ugiye guhura n'umuntu w'umushefu, n'umuntu mutamenyeranye, akarogiye nko gusaba akazi bakaguha rendez-vous, ushobora gushika imbere y'iminota 10 canke 15 ayo masaha bakubwiye ataragera. Mugabo ugiye guhura n'umuntu asanzwe, umuntu tubaha, wigira amasaha uboneye, nta pressure uba uriko. Rero iki ni kintu kimwe mu bintu gituma umuntu acerwa muri rendez-vous canke bituma umuntu atubahiriza isango mwahanye bivanye n'ingene gufata. Akenshi raka kantu ko gufata niko gatuma umuntu ku giti ciwe afata ingingo akavuga ati je urya ntavya hatari, reka ndabandagenda araba arambona. Niko yabimeze no mu rubanza canke mu iki urubanza warugaye uravuga ati ndabandagenda ntaco byica, je ntaco ndiko ndakoramwo hariya. Niko usanga bimeze. Iki nico kintu ca mbere gituma umuntu atubahiriza isango canke rendez-vous bahanye n'umuntu, nukubera yuko atubaha uwo bagiye guhura. Kandi ubiravye muri societe tubayemo uzosanga akenshi ari vyo. Ikintu ca kabiri gituma umuntu atubahiriza isango yahawe na mugenzi we canke isango yahawe n'umuntu kanaka, ni kudaha agaciro ivyo bagiye kuvugana canke ivyo bavugana. Mu gihe ababona umenga ntaco bimumariye, mu gihe umuntu ababona umenga no guta umwanya, iki gihe giratuma umuntu acerwa yadahaye agaciro ivyo mugiye kuvugana. Wo kamubwira ati je ndashaka ko tuzobonana ku munsi munaka isaha iyi n'iyi, ndafise ibintu tuzovugana. Mu gihe ivyo bintu yabiciye amazi adashaka kuvyumva canke ivyo bintu abona umenga nibisanzwe, bibi birashobora gutuma tubahiriza isezerano canke tubahiriza isango mwahanye, kubera bavuga ati naho ngenda jewe ndungukira he, jewe bimfashika tugenda muzi ivyo amavuga ko ari vya bindi canke ujya wapi, ujya nta birenze. Rero ayo uzosanga umuntu acerwa, ibaze mwahanye gahunda n'umubosi, umubosi abwira ati ariko mfise nzokubwira, ashobora zinduka kandi ukazinduka ntucegwe kwiyo sango, ukagenda wambaye neza usa neza, kubera ko uzi yuko wahaye agaciro ivyo mugiye kuvugana. Uvuga ati umubosi ntavuga uburofa, ashobora kuvuga ibintu bizima bikampindurira ubuzima. Nico gituma ukunda gusanga abantu benshi bakunda gucerwa, ugasanga abantu benshi ntubahirije isaha bahanye n'umuntu, kubera yuko bavuga bati ni ibintu bisanzwe, ibintu bagituye kuvuga ntaho bihuriye. N'umubosi urashobora guhabwa rendez-vous n'umukene akavuga ati ibintu urya mukene je agiye kumbwira iki, jewe ngaha ndagenda amasaha ngiriye, ivyo agiye kumbwira ntaco binyungura, ntibishobora kuduza business zanje canke ntibishobora kunkora ico nico cose. So iki ni kintu kindi ca kabiri gituma umuntu atubahiriza rendez-vous canke isezerano, ni kudaha agaciro ivyo bagiye kuvugana n'uwo muntu. Ikintu ca gatatu rero nawe utaruzi ubwawe gituma umuntu atubahiriza isango canke isezerano, ndazi nawe uratunga uwombese iki kintu, nuko utiyubaha. Buriya
umuntu atiyubaha ntazi kubahiriza isezerano. Buriya iyo utangwe kuzura amasezerano canke amasango mwahanye n'umuntu uba utiyubaha, kuko uba udashobora guhagararira ijambo ryawe. Rero nimba udashobora guhagararira ijambo ryawe wavuze, nimba wavuze yego aya masaha nzoboneka ntuboneka ayo masaha, uba utiyubashe, kuko wowe ubwawe nyene uba babonetse yuko udashobora guhagarara ngo uvuge ijambo hama urishitse wowe ubwawe. Iki ni kintu rero abantu bihendako cane. Iyo utanze isezerano canke umuntu avuga ati tuzore amasoko avuga ati okay nivyo nzoba ndahari, ukaca ushika ucerewe canke ukaca usiba, aha ayi uba wihemukiye, kubera yuko uba werekanye yuko utiyubaha. Iki ni ikintu abantu benshi bibeshako rero, kuko umuntu nimwahana isango canke mugahana gahunda uno munsi ugacerwa canke ugasiba, ikizokurikira ni igiki? Nuko irya kabiri canke irya gatatu bavuga ati uriya muntu ntari seriye, uriya muntu ntari seriye kabisa. Kubera iki? aho mubwiye ibintu ashika yacerewe, nta bintu bimwe afata nk'ubusiri, abantu batana kubona umenga wewe nturi serious n'ibintu bimwe bimwe. Aho utanguye kwerekana yuko utiyubaha, utanguye kwerekana yuko atagaciro wiha, kubera ko n'amajambo yonyene uvuga udashobora kuyaha agaciro. Cyo gituma bakunda kuvuga ngo hagusezerana ntushitse byoba byiza kureka, parce que iyo umaze gusezerana haba hageze yuko ufata bya bintu wasezeranye ukabihagararira kugira ngo wiheshe agaciro wowe ubwawe. Bavuga ati uriya muntu w'ijambo iyo asezeranye ikintu aragikora, aragishitsa. So nimba rero wahora wibaza impamvu abantu batarandevu canke bagacerwa ku marandevu, ibi ni ibintu bimwe muri bitatu abahinga basanze biri mu bantu bituma abantu bacerwa canke abantu batarandevu. Birashobora gushika ugasanga habayemo utundi tugorane, yazindutse mugabo habayemwo déplacement byapfuye byaparanganya, ariko akenshi ingorane ukunda gusanga ari zitatu. Kuko nimba naho déplacement yoba yabuze canke ingene yuguruza, uzorabe iyo ari ikintu umuntu ashaka mu buzima, umuntu arashobora kuzinduka ku buryo niba mubwiye 2:00 aho anashika 1:00 canke 12, kubera avuga ati hajya ahantu hari ikintu canke ujya muntu tugiye guhura, hari ikintu kizima tugiye kuvugana, nta gucerwa nta gusiba, ico bisaba ico cyo cyose ahantu hegezwa kuhaba. Rero ibi ni bimwe mu bintu bitatu bikunda gushika umuntu. Rero niwabona mwahanye randevu ukabona ntari karaza ku mwanya, ntari karaza ku masaha, uzomenye yuko rimwe na rimwe ibintu bitatu bishobora kuba byivanze muri gahunda mwahanye canke muri relation mufitaniye. Mwakoze kumviriza ikiganiro je wumva ni Lloyd Drift kuri Drift, mubandanye mukora subscribe, murakoze cyane.